Nyanicubahiro Mana mushobora byose, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kamwaserukiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca leta y'u Rwanda, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kenya, nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru wa leta ya Zanzibar, banyakubahwa bashitsi bahire mwaje kudushigikira muvuye mu bindi bihugu, na cane cane muserukira abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vyanyu. Aha ndavuga abaje baserukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire, igihugu ca Guinée Equatoriale, igihugu ca Congo, igihugu c'Ubuganda, ndetse n'abandi bari muri mwebwe baje baserukira ababarungitse. Nyakubahwa usanzwe userukira ishirahamwe ry'abakenyezi ONIFAM mu bumwe bwa Afrika, banyakubahwa muri mu bisata biserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONI musanzwe mukorera ngaha mu Burundi, namwe banyakubahwa muri mu bisata bitandukanye mpuzamakungu mwaje muva mu bindi bihugu, banyakubahwa mwaje muvuye mu gihugu kigenzi c'Ubushinwa, banyakubahwa batambukanyi babahoze barongoye igihugu cacu c'u Burundi, nyakubahwa muhuza w'abarundi, banyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, nyakubahwa urongoye igisagara ciza ca Bujumbura, banyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, nobadondagura nkaba nsanga ntabitondetse uko bikurikirana, ariko mwese ku vyubahiro Imana yabahaye, tugira amahoro, tugira amahoro, iterambere n'amagara meza bikomoka ku gutunganya neza imvyaro mu miryango. Imbere ya byose nagira ndabasabe mu ntiza amashi dushimire Imana rugira byose yadushikanye no musa amahoro. Iyo yadushikaniye abashitsi bacu, iyo yaduhaye kubona uno munsi, tuyihe amashi menshi abereye Imana. Munkundire kano kanya banze shimire cyane umushikiranganje wa mbere leta y'u Burundi, we yemeye kuza kudutera iteka, naho tuzi afise amabanga menshi y'igihugu, uno munsi yawuduhebeye. Nk'abakenyezi b'imboneza, ibi biraturemesha kandi biradutera intege, biratwereka ko leta y'u Burundi idufashe mu mugongo kandi dutamba tutirorera. Ni naco gituma nagira ndabasabe mu ntiza amashi dushimire cyane nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yamuturungikiye, tongere dushimire n'umushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi aje kudutera intege. Nagira nshimire kandi nongere nakerana iteka ryishi bagenzanje abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bari ngaha. Aha ndavuga umutambukanyi wa nyenicubahiro Kagame, umukuru w'igihugu c'u Rwanda,
nyen'icubahiro Jeannette Kagame, aha kandi ndavuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kenya, nyen'icubahiro Rachel Ruto, hamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa leta ya Zanzibar, Mariam Mwinyi. Sinokwibagira kandi gushimira n'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu baturungikiye intumwa, eka namwebwe mwese batumire bahire mwaje kwifatanya natwe muri bino bikorwa. Banyakubahwa mwese batumire bahire, urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje iterambere mu mategeko arugenga rusabwa kwitwararika ineza n'amagara meza y'abakenyezi, ibibondo, imiyabaga. Muri iyo ntumbero, uko umwaka utashe turatunganya ihwaniro ry'abakenyezi b'imboneza ku vyivugo bitandukanye bishimikiye ku ntambamyi zishobora gutuma umukenyezi adaterera mu iterambere ry'igihugu nk'uko bibereye, bivuye ku magara make yiwe canke y'ibibondo, ukudafungura neza n'ibindi. Uno musi dusubiye guhura ku ncuro igira kane dukoranijwe n'icivugo kivuga kiti uruhara rwo gutunganya imvyaro mu miryango nk'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Muti none ico civugo twagitoye kubera iki? Turavye intambamyi zihanze isi, ibibazo, ibiza n'isibe, ikibazo c'igwirirana ry'abantu ntikikiri agaseseshwa rumuri. Biragaragara ko rifise ingaruka mbi ku gihugu muri rusangi, na cane cane ku miryango. Iyo imvyaro zegeranye bituma amagara y'umukenyezi ahungabana, abana b'intahekana bagakura batitaweho neza, umuvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa vy'iterambere mu rugo no mu gihugu, kuko aba ahetse umwana umwe mu mugongo, uwundi ari ku bibero ndetse n'uwundi ari mu nda. Si ivyo gusa, iyo umuryango ugumye waguka, amikoro aba make, injyane mu miryango ndetse n'injyane z'amatongo zikaduka, tutibagiye na za ndwara zifatiye ku gufungura nabi, ubukene mu miryango ndetse n'igihugu cose. Iki civugo catowe kandi mu ntumbero yo gushigikira imbonakazoza ya leta y'u Burundi, aho Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, kikaba kandi ari igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mu ntumbero yo gushigikira iryo hangiro, ni ngombwa ko twirinda igwirirana ry'abantu. Niyo mpamvu twifuza ko abakenyezi b'imboneza dufata iya mbere mu kugira urwo ruhara rw'imbonakazoza y'igihugu cacu c'u Burundi, tukarufata mu ntoki kugira ngo intererano yacu iboneke, tukitaho ugutunganya imvyaro, tukibitahura kumwe, tugahanahana ivyumviro ku vyo twokora mu kugabanura umurindi w'igwirirana ry'abantu, gutyo duheze
tubitahuze n'abandi mu kibano kuko umukenyezi ari kirumara mu gihugu. Nico gituma twashimye gutumira mwebwe abakenyezi b'imboneza kugira ngo mutubere urumuri aho muri hose, mu mashirahamwe, mu buzi bwa misi yose, ndetse n'abashitsi babe urumuri aho bari hose, kugira ngo Afrika yose ndetse isi yose yumve ko igwirirana ry'abantu ataterambere rizana aho umuntu wese aba abaye. Uyu munsi turavye iri sinzi ry'abantu bitavye buno butumire, biraboneka ko ari umwitwarariko dusangiye twese kandi turi benshi. Ni ikimenyetso kitabesha ko abakenyezi b'imboneza twiteguye kurwana urugamba rw'iterambere. Iterambere mu ngo, iterambere mu gihugu cose, ndetse n'iterambere muri Afrika na cane cane. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, batumire bahire. Inyuma y'iri hwaniro twifuza kubona abagitavye bose na cane cane abakenyezi batahura neza ingene dushobora guteza imbere amagara meza no gufungura neza biturutse ku gutunganya neza imvyaro aho iwacu mbere ni mu makungu. Nico gituma tutisangije kino gikorwa, twatumiye na bene wacu na bagenzi bacu. Aha mbere nabamenyesha ko n'umunyamabanga wajyashirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu rijejwe iterambere muri Afrika ari ngaha. Murumva ko na opedade itasigaye inyuma, kandi twavuga tuti isi yose tuvyumva kumwe. Na bene wacu bo mu gihugu c'Ubushinwa bari ngaha. Tukwirira abakenyezi b'isi yose tugira urunani, dufatana amaboko, tugarukire iterambere ry'isi yose muri rusange. Turifuza kandi ko bafata ingingo yo guhimiriza abandi ku bijanye no gutunganya imvyaro, bakiyemeza kuva hasi kugira ngo ikibazo c'igwirirana ry'abantu gitorerwe inyishu mu Burundi, muri Afrika, eka no kw'isi yose nk'uko mejeje kubivuga. Gutyo dushire hamwe inguvu zidushikana ku iterambere rirama. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, batumire bahire. Umwitwarariko w'amagara meza ku bakenyezi dusanzwe tuwusangiye kandi n'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bahurikiye mu ishirahamwe opedade. Ari naco gituma rino hwaniro riduhaye ako karyo keza ko gutanguza icese mu Burundi isekeza ryiswe turonke amahigwe angana. Ryateguwe n'iryo shirahamwe opedade mu ntumbero yo gukura ubusumbasumbane bw'amahigwe hagati y'abakenyezi n'abagabo mu bisata bitandukanye. Mu Burundi tukaba tuzoshimikira cane cane ku gisata c'amagara y'abantu no kurwanya ihohoterwa ry'imiryango. Turahimbawe kandi no kuba turi kumwe n'abandi bavukanyi baje kudushigikira bavuye kure. Nkaba ntakekeranya ko baje batugemuriye intererano y'ivyiyumviro ku bikorwa
bitegekanijwe muri ino minsi 3 tuzomara tuganira ku vyerekeye no gutunganya neza imvyaro, amagara meza no gufungura neza. Mu nkundire nyakubahwa mushikiranganje wa mbere mwaserukiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, mbere yuko twakira igiseke mwadutekereye kuri uno musi, duhe akanya abashitsi bacu baduteye iteka muri bino bikorwa bashikirize indamutso zabo n'ijambo bategekanije ku civugo cadukoranije. Abo bashitsi nabo bakaba ari nyene icubahiro Jeannette Kagame, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, nyene icubahiro Rachel Ruto, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kenya, nyene icubahiro Rachel Mwinyi, umutambukanyi w'umukuru wa leta ya Zanzibar, nyakubahwa umukenguzamateka Pawoti Chantal yaserukiye nyene icubahiro Dominique Watara, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire, nyakubahwa Bayingana Beatilda Bitsingwa yaserukiye nyene icubahiro Jeannette Kataha Museveni, nyakubahwa mushikiranganji wo gufatana mu nda yaserukiye igihugu ca Guinée Equatoriale nabo bagendanye, nyakubahwa Ngala Tembe Jean-Chris Vite yaje ava mu gihugu ca Congo Brazzaville, nyakubahwa Nados Behanu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika rijejwe iterambere OPEDAD, nyakubahwa Awandiaye Sek aserukira ishirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza abakenyezi ONIFAM mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika no mu mugwi ukurikirana ivy'ubutunzi mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, nyakubahwa Hania Dagash icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana UNICEF mu karere ka Afrika y'ubumanuko n'ubuseruko, nyakubahwa Hong Fang arongoye ihwaniro ry'abakenyezi mu ntara ya Wuhan yo mu gihugu c'Ubushinwa. Nagira mfate kano kanya ko gushimira n'abatashoboye kuhashika ariko bakaba baturungikiye ubutumwa bwo kudutera intege. Abo nabo novuga nk'urongoye ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika rijejwe iterambere, nyene icubahiro Monique Gengos, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Namibia, ndetse n'icegera ciwe nyene icubahiro Denise Nyakeru Tshisekedi, umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo. Mu gusozera nagira nongere kubashimira cane nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kwiteka muduteye no musi, twongera dushimira cane abama bashigikira igihugu cacu c'u Burundi mu iterambere. Ndazi ko ari benshi ntabadondagura ngo ndabaheze, mugani wuraho murantungira aho amenyo natungiye ururimi. Aho novuga abari mu mashirahamwe mpuzamakungu UNICEF, OMS, ONIFAM, PNID, PAM, ibanki y'isi yose hamwe n'umugwi RADAC, tutibagiye
cyane rwose gushimira urongoye ibi bisata mpuzamakungu bya ONU ngaha mu Burundi, le coordinateur résident. Nagira nshimire mwebwe mwese muri ngaha